Shalom shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni NIBIGIRA Aimée, uvuga utuma Evangeliste. Ndabaramukije kuba muko murakurikirana ikiganiro kuri Burundi Gospel TV. Imana ibaho umugisha cyane. Ndifuza ko tuganira ijambo rivuga ati teme ivuga ngo amajambo yawe ni azotuma utsinda kandi amajambo yawe ni azotuma utsindwa. Tubiraba muri Matayo igice ca 12 umurongo wa 37. Aravuga ngo amajambo yawe niyo azotuma utsinda canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Amen. Umva ijambo ry'Imana riratubwiye kandi ijambo ry'Imana n'ukuri. Ijambo ritubwiye yuko amajambo yacu niyo azotuma dutsinda. Kandi si gutsinda gusa, urashobora no gusanga wihenze, ugasanga wavuze kandi ugasanga wavuze kutariko. Kandi urashobora gutsindwa. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda mwene data. Niki uri kuratura uyu munsi? Niki amajambo uri kuravuga uyu munsi? Bijanye n'ibihe uri kurabaho uyu munsi. Bijanye n'ivyo uri kurabona uyu munsi. Bijanye n'ivyo uri kurumviriza. Burya amajambo yawe ni ibintu bibiri. Azotuma utsinda cyangwa azotuma utsindwa. Ni ibintu bibiri, gutsinda no gutsindwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ivyo tuvuga burya bifatanye n'ukuntu tubayeho. Ico watura uyu munsi nico kizoguha ikibanza. Imana ishimwe cyane. Ico uri kuratura ejo muri kazoza burya nico kizokubako ejo. Uyubara mu majambo uri kuravuga, ukoreshe urunwa wawe neza mu kuvuga. Amajambo yawe uzi kuratura hajya mu isi imwe mu burya hari ico ijambo rizoba riko rirakora, hari ico rizoba rirarema. Haleluya. Tuyubare mu majambo two turavuga. Ndakwifurije kwatura neza mwene data. Ndakwifurije kwatura neza kugira ngo wamane intsinzi. Amen. Ngo wamane intsinzi. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe Dawidi avuye mu ishamba mu nama, asanga bene se banyegeye banyegeye muri Samueli wa Samueli wa mbere 17. Banyegeye bose bakumbagaye bose barakumbagara bose habura numwe yotumbera Goliati. Ako Dawidi aravuga ati uyu muntu ninde ariko aratuka ingabo z'Uhoraho. Amen. Amen. Acha yisanga ari kwa Sauli. Sauli amubaza bitega muhungu nibiki? Kuje hano nibiki ukiri muto ushaka iki? Burya icatumye Dawidi yica Goliati sirija ribuye cyane. N'amajambo yatuye ahereye kwa Sauli. Aravuga ati Imana yamaye kunesha idubu. Imana yamaye kunesha intambwe nizoma kujya ujya mugabo nkamujya bwa mutsima. Rujya rugabo rujya Filistia. Rujya unakebwa. Nzo rujya bwa mutsima. Amajambo yavugiye kwa Sauli burya niyo yagize ubushobozi kuri ryabuye. Amen. Haleluya. Asubira kandi avuga ni majambo imbere y'ikibazo. Imbere ya Goliati. Aravuga ati wewe ndakugabura ibisiga. Haleluya. Haleluya. Mbega wowe ugeze imbere y'ikibazo, umunsi uri imbere ya Goliati. Uri imbere y'ikindi kintu kimenga kiguma kumera nk'ikigatanya ariko. Uriko kibiri ko uyu munsi. Amajambo uri kurakoresha n'amajambo nyabaki. Dawidi tsinzi yo yafatanye nuko yagiye kwatura amajambo meza. Burya amajambo yiwe niyo yatumye atsinda. Yagumanye kwizera. Haleluya. Cyo gituma Imana yavuze ati ngumoyo w'umutima wanje unezerewe. Kuko Dawidi yarafise umutima w'Imana. Yararinda aravuga ati iki naho kije ndakijya bwa mutsima. Yakoresha kanwa mu kuvuga. Imana ishime cyane. Haleluya. Ega birashoboka mu gihe uri kuratura amajambo ukaronka ishurirwa. Erega mu kwatura kwawe hova mu ishurirwa aho uja kuronka inzira woronka mu ntsinzi. Ega Dawidi mu kwatura ariko ashobora kwica Goliati niyo havuyemo inzira yo kuja kurondera ibuye. Niyo yagiye gusanga atoya mu kagezi. Asanga yatoye amabuye 5. Burya havuye gukura yatuye neza. Imana ishimwe cyane. Kuba yatuye amajambo y'intsinzi. Haleluya. Ndakwifurije kwatura amajambo y'intsinzi mwene data. Ndakwifurije amajambo y'intsinzi mu buzima bwawe. Niki uri kurabona mu gihugu uriko waturiki? Mu kibano uriko waturiki? Mu bagenzi uko waturiki? Mu muryango uriko waturiki? Akanwa kawe gafatanye n'ubuzima uri kurabaho uyu munsi. Haleluya. Akanwa kawe gafatanye n'ubuzima uri kurabaho uyu munsi. Kandi akanwa kawe gafatanye n'ubuzima uri kurabaho ejo. Imana ishimwe cyane. Ndakwifurije kwatura amajambo meza mwene data. Ndakwifurije kwatura amajambo meza.
gira ico uvuze ku buzima bwawe, gira ico uvuze kuri ubwo bugaragwa, gira ico uvuze ku byerekeye kazoza kawe, gira ico watuye ku byerekeye ubuzima bwawe, gira ico watuye ku bana bawe, gira ico watuye ku mugore wawe, gira ico watuye ku bagukikuje, gira ico watuye ku gihugu cawe. Umwami arashoboye gukiza kuko wamuhaye ikibanza, kuko wavuze, mu gihe wavuze araza agakora. Ega urashobora kumva ama information, urashobora kumva ama news, urashobora kumva ibihuha, urashobora kumva ibintu byinshi, ariko wowe wirinde kuvyumva no kubishira ku mutima. Akantu akawugakoresha mu kwatura amajambo meza. Imana ishime cyane. Ndakwifurije kwatura amajambo y'intsinzi. Imana ishime cyane. Igihe kimwe mu bami wa kabiri muri igice c'indwi, igico gihe hari inzara i Samariya. Ubukene wuzura inzara. Haragera gihe abamama bajya abana babo batashobora kuronka ico tuma bashobora kubaho. Umwami arabimenya, aravuga ati ibintu bigeze aha birarenze. Elisa ahari njewe uyu munsi turaheze. Niwe muntu dufise ngaha nk'umuntu w'Imana, niwe muntu dufise ngaha nk'umuntu aserukira Imana. Yo birashoboka ko nawe uri umwana w'Imana, umunsi abantu bakwiteze ko bati niwe dufise nk'umuntu w'Imana, burya agize icyo avuga, burya ico hari ikintu cyo hinduka. Haleluya. Aravuga ati ngiye kumurondera, atuma intumwa ziragenda. Imana ishimwe cyane. Zigiye, umwami barazishikiriye, ashikiriye Elisa, umwami arabwira Elisa, ibintu tuko turaba muri biki, uri ngaho uri kugira ibiki, ubwo ukora ikujejwe ibiki. Elisa ijambo yamubwiye, narindi ijambo yamubwiye, ijambo yari kuye, ryari ijambo bati ejo nkaya mango. Haleluya. Ejo nkaya mango ifu ize bigugwaya. Imana ishimwe cyane. Yavuze ejo, wamenga ni bisazi. Hari uwabibonye nk'ibisazi, hari uwabivuze avuga ati ngo Imana yawe nayo giriki nibishoboka. Kwereka yabonye ni ijambo arekuye, niyabanje kwiyumvira. Uyu muntu mbega yabanje kwiyumvira mbega avuga ijambo. Yaravye ubukene buhari, yaravye ibintu bihari, mbega yaravye abantu ko barapfa, yarabonye inzara ikiraba. Iyi jambo yarekuye ni ijambo nyabaki, rishobora kugira ubushobozi, rigishobora kugira imbaraga. Ariko Imana ishimwe ku bwa Elisa. Elisa yaravuze ijambo yizera ijambo yavuze, kandi iryo jambo ryaramukoreye, ryarazana intsinzi. Abanyamibeme nibo bagiye kuzana byo kurya. Kubera iki? Ijambo ryaragiye basanga hanze, rirabazana, barazana ibyo bari bakeneye. Imana ishimwe cyane. Ndakwifurije kwatura amajambo y'intsinzi, amajambo atariyo, amajambo yo kunanirwa, amajambo yo gutsindwa, yo kuja hasi. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, akanwa kawe uhindura amajambo, uhindura indirimbo muri wowe, uhindura indirimbo mu kanwa kawe. Imana iguhezagire. Haleluya. Imana iguhezagire. Imana ishimwe cyane. Bijya umuvuga wivuga ko amajambo burya iyo mivumo kwidodomba iki byose burya hari ikintu kurashiraho, hari ikintu kurashiraho, hari impemu kurashiraho. Yesu abwira intumwa, ababwira ati muri Yohana igice cya 6 avuga ati ngo ubugingo nibyo zitanga ubugingo, ngo ubugingo nibyo zitanga ubugingo, umubiri acumaze. Muri kamajambo ndababwira ngo ni impemu. Haleluya. Ndakwifurije kuvuga amajambo meza, kuko amajambo yawe azo gucira inzira. Ijambo ryawe rizo gucira inzira. Nawe wowe uri mu cumba uri he, semerera uvuga ati ndatuye kumererwa neza, ndatuye kwejo aya mangozo wameze neza, ndatuye gutotahara, ndatuye ko abana banje ari abanyabwenge, ndatuye ko abana banje bategera baje imbere, ndatuye abana banje bateza ukayangana. Muri byose niwatura iryo jambo ndazizo gukorera mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo Imana iguhezagire, kuko akanwa kawe gafise ubushobozi, gafise imbaraga. Rurimi rwawe rufise ubushobozi, niho harimo urupfu n'ubugingo. Rurimi rwawe harimo gukira no gupfa. Urahitamo gupfa cyangwa gukira, kuko ni harimo urupfu harimo n'ubugingo. Rero koresha ururimi rwawe neza. Imana iguhezagire, Imana igumugisha. Wakoze kumurikirana, kandi ukomeze ugira partage kugira ngo benshi bakurikirane amajambo y'Imana, baronke ico nawe waronse, kugira ngo bibafashe muri urugendo. Imana iguhezagire. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda, kandi amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Ico uri kuraturiye umunsi kizozana amarezitejo bivanye n'ico watuye umunsi. Ndakwifurije ko atura neza ugiye cawe, atura neza kuvyerekeye imibano, atura neza ku baturongoye, atura neza
ahantu hose uguma kwatura ijambo ryiza kuko mwatwe nk'abana b'Imana akanwa kacu kararema ibitariho bikabaho uremye ibitariho bimenga birapfuye birazana ubupfu ariko uremye ibifise ubugingo birazana ubugingo gira ico watuye ku buzima bwawe gira ico watuye ku bugingo bwawe Imana iguhezagire kandi Imana igumugisha murakoze amen.